Igituma gutumako amajambo menshi ndiko ndumva nk'umuntu ukuriye abandi umuntu ujya gwaruka nakomeje kumva amajambo menshi bambarira ko utari kwitwara neza muri quartier bambara yuko usigaye umusambanyi ariko nk'umurongozi je sinabitwariye hejuru harimo abaririmbyi bavyidogera mu burongoye hari nabo dusangiye igikorwa ngaha aho nyene bavyidoga ukaje nahisemo guhamagara ndabikubaza numva ivyo bariko baravuga ko ari ukuri cyangwa atari ukuri ngaho imbere y'ivyo vyose tubanze twifashishe ijambo ry'Imana Bibiliya dusomye ngaha Zaburi ya 50 ku murongo wa 21 havuga ngo ivyo urabikora nanje nkahora ukiyumvira ko yuko mpanye nawe ariko nzoguhana mbicishije imbere y'amaso yawe uko bikurikirana kuvuga muno mwanya nicyo nenda gutumye gushaka rero wewe umuco uko wewe ubitahura cyangwa ko woba wewe uvyumva cyangwa bariko barakoresha vuga bose ubinyuma kugwa si bibi no guherayo kandi ijambo ry'Imana riravuga ati nimwisuzume nimwe mwiyizi Yesu shaka kumenya iki mu mutima wiwe nimba ariko aravuga ukuri wowe urumva mu mutima wawe ko nimba ariko aravuga ibinyoma mu mutima wawe arazi ko ari ibinyoma ukuvuga yuko nta cana kintu kidahari gerageza rero umuco wawe ukuri wawe kuzuye kuko Yesu macha nitwara nk'abajya abana oye bo barabara izo kwambaga kandi kumitse kuko ukuriye abandi umwanya ni kwawe ariko pastor ndibaza yuko rujya rushengero ndibaza yuko twatanguranye rukiri hasi cyane ndibaza uranzi imyitwaro yanje urazi imibereho yanje imwe mbega se so ndibaza ko barumva mwage murabahinga se ndabizi jende umukuru w'abaririmbyi mbega se uyo muntu ageze ubwo bwo kuvuga ati yuko jewe ngendana n'abagabo eske ko nzi yuko umuntu bamufashe haboneka ifoto barakweretse ifoto pastor ko gomba kumundenganya bambeshe kandi pastor je ndibaza ko muri burya burongozi bwo kuri eglise suwa mbere gusa hajya hari abamama hajya bigo mu byumba by'amasengesho bifuza yuko je mu baririmbyi n'ufana hari aho hajya muri bajya bananigisha nyene harimo abo baguma bidoga tsingwa shango yaye ngo turavye ngo nowera ngo arakwiye kuvamwe eske pastor kino cyambere no kubwira urabanza kwanza umviriza ivyo bavuga nubahereza unaye kubera bajya bose ni banigyo hoho waruzi yuko hajya muri bajya bose batakunezerwa cyane banezerwa no kurushengero rwawe ibikorwa by'Imana bigenda neza mbwira hari abantu babaje kuraba gusa gusuzuma gusinda bera n'abandi atani ico kindi kibakibazanye hajya kuri eglise wacu eske mgenda sho gupanga kurari yanje neza nkavuga tseka tugende uno munsi turirimba kuno mubone igisha nyene bakatangwa kumeza kondisho uyu munsi ndabira y'amajimbo y'abakuzanira ngo ngendana n'abahungu ndi umusambani nindamaze gufata muri mbega se kuba mbona kwa Mungu n'umusi wa repetition umwindi misi mbani bere mu kugo bya nitwe pastor amaze kwanza bumviritse
ubanze kwanza ubirabishonyera amaso kubera ndabona umengo si vyiza ibi bintu burya bariko barazana niyo mbona bakina gusenyura urushengero nukuri ntibakora bamenyere basenyura ibintu vy'abandi niyo wavyitwaramwo nabi bazogusenyura nutaba amagabo nyene ushiramo neza usenye ko batanguye ibi n'ibindi bazobikuzanira hama hasigaye jewe ivyo bintu uriko uravuga sivyo nivyo nemeye jewe ico nzi kuri nyine waheje gusoma kuri ubu ukavuga ati nguni wewe uyizi Jenny yizi bacu umugana ati bibigwa benshi kuva benyewe jewe ivyo vyose ungena na kimwe kirimo nemeye na kimwe ahubwo gusa uzoze urambaza ati oke korari yawe imeze gute nko kwa mumaze ati oke ko korari yawe no munsi itanimvye bitameze neza we nandi bisigaye sije kumbeshera ariko nese twasivye naho ari nk'ico uzombona ko nyine ukimbonye ko razobwira ati no ibintu bimeze kumeze ariko je umbwiye ati ngo urya naka ibikini kindaza ryamushire je nibankunda na gatoya haryo yendaza abanyidogera babeshi abambonye gusa nyine ndinahaga imbere ko yerango nyine no kuririmba ndiko ndabitegeza je nyine mbona bariko barajyana imisaya mbona mwatangura gusohoka je sinzi vyari nyambara ugwa ngo je bamiga kunani je ndabona nakabije ndabafiti urakoze shikanje urakoze ko numvise wisiguye canke tuyaze Chendo umwana w'umuntu yego ndagukuriye mu jambo ry'Imana muganda umwana w'umuntu ariko kimwe je sinokwemeza mu byo bavuze nivyo ikatubire Imana Imana ikore bajya nyumba bari mu kinyuma ariko barakubeshe zojaho niba nawe uriko nisiga amavuta nawe bizogaragara pastor oya nawe none kimwe gusa iconzi bijya natanguye ubwa mbere kurya nyine nta iwe wiyitse kandi yaratubara ati nta cagizwe ibanga kitazoja hawe aro bisigura rero ibyo byose nakubwiye sivyo kinakubarenda umwana w'umuntu mugariho ana warukamfitiye sabo bonyene ahitanyegezwa rero reka tubirekere Imana yo yonyene jewe yaba wewe ndacagukeneye mu murimo w'Imana yaba bajya nta numwe mfise nkeneye gutakaza muri mwebwe vyumbabaza ntakaje mu ijambo ry'Imana ryo ratubera ati Yesu baciye umugani Yesu aca umugani uwataye yararaga intama 100 mugatakaza mwimwe arasiga 99 agenda kurondera imwe kuvuga muri bajya bose nta numwe nkeneye gutakaza urumva rero pastor ibyo byose uri kuravuga byose ngo uri kubivuga kuri jewe hama ikindi naco ibyo wavuze byose nabo bo muri iryo shengero bo mu ishengero bose abo turirimbana baki bose umengo mwese muhererekanya gusa nowe suko aho nyine je gusoma ijambo rivuga ati ngo uvyike kanyambara kwikeka nyene suko pastor nyambara warukafitiye kubera je simbona aya majambo yose ngaho uvuze sume ngo wabwabwira jiye erega niko bicaye wone ko je umego byose mwabo ega burya nahisi yo kwanga hari abatokwanga mwene data humura je nanje nakwagirije kandi kugutuma ko nuko ngikukeneye mu murimo w'Imana nayo mu murimo w'Imana igihe uzobuhagaze abakurwanya bazoba benshi jewe ntuhave wimvira ngo nabikwagirije kuko nza kubikwagirija cyangwa ibyo bitosha gupfa ni umutima wari kuvyumva mu rushengero wanagutumye kure nashatse ibintu kwawe rero muno mwanya reka tubirekere Imana reka gusa ahubwo turangize dusenga Imana yo yonyene tureke yikorera
nakamye abagore cyangwa abagabo zanira kabagabo rero uri umugabo zanira uko nyine shamwe ngajya Changi sana na kenda sport ni na tuni na kenda sport ni muri babandi batize bagapfe mu icenda gacha basimbira mu icumi na gatatu shena kwana urakinisha cyangwa umufuko urakomeye cyangwa uko genda kuyatsinda komeza Jesi na bisali wewe sabye pita Rastamol no Mereka Rastamol cuma lah wewe unjisa vizuri dada Jesi pita Kali jua hizo kushinda na kushinda. Ndio anaweza kutashinda kushinda. Wewe ndio kwa hiyo unataka sana. Chewe. Shamba kama mama labda tingani kuna watu. Chapi. Chewe. Kita berpas tanpa WhatsApp. Siapa sana? Ana masih bisa berapa? Ini kira ada sama mau ni itu sudah banyak yang ada. WhatsApp dia Rastamol. No, ne. Venga, chegue da para Chani foto. Waambie manule haja na. Manule sawa tena kuelezea Rastamol tena. Ile hao mali. Kita dia punya ana uke kazi. Yupi ametikimu na kiza. Ukiliza leo na wewe ngaka ushaka kwigira ngo nadafise ubwonko bw'umuntu kandi ari ndagufise kipa ngo nawe ukora mu mitini ari ujye kuvura abantu aho kore gucaro twapfa cyane kubwishwe ibi nawe urugendo ubara baina jampi ngomano ya sana. Uja na imani akiasi kwa Kano oya arashaka kuba umukristo umugabo kimwe guca yisubiza si byo nabona ko ari byo bitsi Kibanza nawe pastor. kumuri pastor wiwe ndabitahuye niyo mpamvu yataringira cyakubwira rero ndakohereza ibyo ushaka Rastamol kwa gite ni hii. Unaona uvuka. mwaba pastori mwe muza murabuza abantu nakuri ushaka gripe bibiri mu gitondo bibiri mugoroba tunatwo tugafata kamwe mw'ijoro gatatu mw'ijoro amafaranga bose yata sawa murakoze cyane